aka kabara akaryo ko abasanzwe bahingura babonana bakereka abakiriya babo ibyo bahingura ibyo ari byo abashoboye kuhashika nabo ubwabo bakaraba bagenzi babo basanzwe bahingura ibyo bahingura ibyo ari byo na cyane cyane bakaraba icyo bokongerako kugira ngo umunywanyi wabo arushirizeho kumererwa neza kuko umunywanyi wawe akugurira ibyo hingura kubera ko yabonye ko bimufitiye akamaro. Igihe rero ako karyo kabonetse kugira ngo wereke abaguzi bawe ibyo hingura wongere ubasigurire akamaro k'ibyo uhingura, ibihe nk'ibi rero n'ibihe byiza kuko bigenda biramenyekanisha cyane kuruta icotuma ushorerwa ibyo hingura. Uramutse uronse abanywanyi benshi bakugurira ucutera imbere, ihinguriro ryawe rirakura. Nico gituma ku bwanje rero inyungu ari nini cyane ko ibikorwa nk'ibi bibandanya bitunganya. Ni ingingo yafashwe ku neza y'abarundi kuko niyo buri kurarondera inyungu, amagara y'abantu bugeze imbere ya byose, kandi nawe ubwawe uri kuradandaza nyene ihinguriro icambere urakeneye kubaho. Rero ivyuko iyo ngingo yo bije kubononera sinovyemeza ko ije kubononera, ahubwo ije gutuma barushirizaho gutera imbere kuko abantu uri urafungurira ibyo wahinguye canke abanywanyi bawe bariko barakugurira ibyo wahinguye, igihe ubuzima bwabo bangamiwe none umva mu nyuma uzogurisha kuri bande? Uzogurisha ku bazoba batakiriho. Birumvikana neza ko kugira ngo utere imbere icambere ushiri inyungu amagara meza ku banywanyi bawe. Ivyuko hari itegeko ryo mu karere ryo bari birekura ibyo ntaco ndabizi koko ririho, nimba ririho naho ni ibintu byo gufatira umwanya abantu bakaraba, kandi no mu karere ntibisigura ko badashobora kwihenda. Mwama mubona ko no mu karere naho turiyo hariho ikintu usanga cemeye mu gihugu kimwe ariko mu kindi gihugu asanga nticemewe, kuko no kugenda twarumoniza buke buke ibijanye n'amategeko agenga ibi bihugu vyacu, kuko murazi yuko ibintu umuntu yovuga ngo vyaraheze, haracariho ibyo tugenda turarumoniza buke buke kugira ngo hazogera igihe dusanga twaramaze guhuza ibijanye n'amategeko byose, ariko muri kino gihe ntibirahura byose. Ni kuvuga ko n'igikorwa rero kibandanye, abo nabo bashobora kuba babona ko byabagizeho ingaruka. Ico gihe bino bahanura no kugenda bakaganira n'umushikiranganje yafashe izo ngingo, hanyuma bakarabira hamwe izo ngaruka ko zihari, basanze zihari bazofata izindi ngingo zibereye. Ariko kandi gushika ubu nibaza ko ari ingingo yaje ku nyungu iri hejuru y'inyungu z'umwe, ni inyungu z'igihugu, ni inyungu z'abene gihugu, kugira ngo amagara abanza kingirwe, hanyuma ibyo bindi nabyo bigende biratorerwa umuti buke buke. Umushikiranganje yajejwe amahinguriro n'ubudandaji, icambere intumbero yiwe nuko abasanzwe bafise amahinguriro batera imbere, niyo ntumbero yiwe ya mbere. Sindi umuvugizi wiwe mugabo ndazi ko ariyo ntumbero afise. Ibisigaye nukuganira nawe mu gihe arabishinga no kubona amahinguriro yateye imbere, urudandaza rwateye imbere, ntaco tuma rero igihe yosanga ko ivyo muvuga ari byo, ntaco tuma tabongera ikindi kiringo igihe yosanga ivyo muvuga ari byo, ariko ushobora gusanga n'ibyo muvuga atari byo. Ibiganiro ku bwanje nibyo bishobora gutorera umuti ibibazo byose, na cyane cyane ko ihangiro twese dufise ari kubona abafise amahinguriro bateye imbere, abajeje urudandazo bateye imbere. Ibintu bihingurirwa mu Burundi biremewe mu karere, aho wovuga uti bimwe mu bihingurirwa mu Burundi usanga bitemewe mu karere, ariko abarundi bahingura ibintu hariho n'ababishora i Buraya no muri Amerika. Uretse akarere urumva ko hariho n'ibishorwa kure mu bihugu vya kure, mu bihugu byo muri Aziya, i Buraya no muri Amerika. Igisigaye no kufasha abo basanze bafise ibyo bahingura. Ni byiza ko bageniza initiative yo guhingura, batarashobora kuronka zijya mpapuro zibaha uburenganzira bwo kubigurisha haba mu karere canke mu makungu. Ivyo nabyo icambere bibavako bonyene, kuko usanga badakwije ibisabwa mu bijanye n'ubuhinga. Mbere sinovuga ni mu karere gusa, kuko uri kurahingura ibintu bidakwije ibisabwa
no kugurishiriza ngaha mu Burundi burya nta ruhusha ubufise. Ni byiza ko rero abahinga babinonosoye babanza bakaraba yuko ibyo bidandazwa vyawe wahinguye ugomba ushire ku isoko bikwije ibisabwa ari standard zisanzwe zemewe bibonekene ko bitaje kugirira nabi abazoshobora kubifungura abazoshobora kuvyikorako. Muri ico gihe nimwe ko ndavuga na wewe urakeneye guhingura ibidashobora kugirira nabi amagara y'abantu. None uhinguye ibintu bizokwica abantu mu nyuma uzosigara uragurishiriza ku bapfuye batakiriho. Iciza nuko ikidandaza cawe kiza kizanya akarusho ku munywanyi wawe yakiguze kikamugirira akamaro akabona ko we nyene afise inyungu zo kukigura. Muri ico gihe niho ivyo hingura bishobora gufasha ishirahamwe ryawe gukura hakageraho inyuma yo kugurishiriza mu gihugu hagati ushobora kugurishiriza mu karere no mu makungu. Muti muri ADB turiko turakora iki kugira ngo abo bantu bashobore kugurishiriza hanze? Twebwe dusanzwe dukorana vya hafi n'ikigo BBN gisanzwe gifasha abo bahingura kuronka z'ya mpapuro zibemerera kubishora haba mu Burundi mu karere mbere no mu makungu. Mu kubafasha rero cyambere no kubagirisha inyigisho no kubigisha kuko hari abo usanga bahingura badafise ubumenyi bukwiye bukenewe kugira ngo ivyo bahingura bishobore kuba vyemewe bidafise ingaruka mbi kubazobifungura. Izo nyigisho zisanzwe zitangwa n'ikigo BBN hamwe n'ikigo Sentea. Izo nyigisho ziratangwa. Ico no hamagarira ahubwo abasanzwe bafise ayo mahinguriro no kwegera ivyo bigo ndiko ndavuga n'ikigo ADB bakacegera kugira ngo kibafashe kuronka amakuru akwiye yingene boronka izo mpapuro baba bakeneye. Kuko izo mpapuro utazifise ihinguriro ryawe ntirishobora gukura. Ntirishobora gukura kuko ntiri bari kwije ibisabwa. Ni ku nyungu zawe rero wewe nyene ufise iryo hinguriro zo kumenya ivyo usabwa kugira ngo uhingure neza ibishobora kugirira akamaro ababifunguye hanyuma nawe ushobore kugurishiriza haba mu gihugu mu karere mbere no mu makungu. Ivyo bikorwa rero nibikorwa byacu vya misi yose mu kigo ADB mbere turabafasha no kuronka izo mpapuro aho bikenewe canke se kuronka izo nyigisho aho bikenewe. Urugero ruradushimisha kuko igihugu urabona gifise iyo cavuye kandi ntihari heza. Uno munsi rero igituma urugero turiko rudushimisha ibiharuro birakura. Ibiharuro birakura haraho usanga kuva ku mwaka tujya ku wundi dufise croissance yirenga amajana 2 kwijana. Ibiharuro birakura ariko kandi dushaka byinshi kurutaho. Dushaka byinshi kurushaho. Mugabo icyo twe tubahamagarira cyane cyane no kubanza kumenya igisata ugiye gukoreramo icarico nibisabwa kugira ngo ivyo uzohingura wewe bishobore kuba ivyemewe haba mu gihugu mu karere no mu makungu. Hariho ubumenyi usanga bukenewe. Ubwo bumenyi burarondegwa. Ubwo bumenyi burarondegwa nta kintu na kimuntu yiga ngo areke kumenya. Kuko ugiye kutangura guhingura ata makuru ufise mu gisata ugiye guhinguriramwo mu gukoreramwo udafise amakuru akwiye udafise ubumenyi bukwiye udafise amakuru kubijanye n'isoko kuko benshi barajya guhingura ibintu batazi imbere nabo bazohiganwa baribo. Ni byiza ko banza ukegeranya amakuru haba mu gihugu hagati no mu karere ukamenya ati mbega ibintu ngiye guhingura ni bande basanzwe babihingura canke ni bande basanzwe bahingura ibimeze nk'ibi bishobora kubisubirira ibi twita les produits substituables muri rurimi rw'igifaransa. Kuko ugiye guhingura ibidandazwa ata makuru akwiye ufise muri ico gisata biragoye kugira ngo uzoshobore gutera imbere. Twebwe rero icambere mu kigo ADB turabafasha kuronka ayo makuru kuko twebwe tuba dufise amakuru kubazi mu gihugu bose basanzwe bariko barakorera mu bisata byose. Ayo makuru tuba tuyafise. Ni byiza rero yuko imbere yuko umuntu ajya gushinga ihinguriro abanza akaza tukamwereka abari muri icyo gisata yimwe ingene bangana tukamwereka abari muri icyo gisata mu karere amakuru tuba dufise hanyuma agacaraba ivyo asabwa kugira ngo ashobore guhiganwa nabo basanzwe bari muri icyo gisata. Akaraba ibisabwa ingene bingana, akaraba ibikoresho asabwa ingene bingana, akaraba tekinoloji igezweho ubuhinga yoshobora gukoresha abandi bariko barakoresha
kuko niwaza gutangura guhingura ugasanga uriko urakoresha ubuhinga bwari ko burakoresha mu myaka 80 biragoye kugira ngo wewe uzoshobore kugurisha. Ni byiza rero ko abaja muri ibyo bisata babanza kwegeranya amakuru yose ajyanye n'isoko ihari ingene ingana, ajyanywe nabo bazohiganwa ingene bangana, gutyo bashobore guhiganwa haba mu gihugu hagati, mu karere imbere no mu makungu. Ivyo mu kigo ADB turabibafasha, n'impapuro zikenerwa turazibafasha kuzirondera, kandi nta mafaranga tubasaba. Izo ni intererano z'ikigo ADB kugira ngo amashirahamwe ashobore gutera imbere kandi ntizigurishwe.